Bumamuru. Match yari preview gukinwa isa 9 ariko hageze saa 10 match bari bwiza gutangura bitewe n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye biri kuri equipe ya Bumamuru. Kuva hirya y'ejo batazi neza ko match bashobora kuyikina kuza gushika isaa 4 z'igitondo z'undi munsi batarabashuwa ko baza kuja Igitega gukina iriya match. Twe twari turi ngaha turonka amakuru avuga ko isaa 6 bari ko gituro c'amabus kuri kote barindiriye barabe ko bashoboza gukwiza effective y'abakinyi bashobora kodoga bararaba hariya barababwira ati twagize ikibazo ca déplacement mutwihanganire turaje match mu ishiri saa 9:30 ziza kwegera kugera equipe itarashika isaa 10 bisanga bari ku kibuga Ingoma baja gukina match. Habaye ibintu byinshi muri ruriya rukino kuko uwitwa Baduni Horeho match maze gutangura izi minota mike yagize ikibazo umenyereza guhindukiza amaso kuri bande touche asanga bakinyi basanga hari ntabo kuko yarafise 13 yagomba gukura mu 11 batangura mu kibuga yabwirizwa gusigarana babiri hanze muri abo babiri asanga igisubizo cy'umugabo aza gusubirira Badu asanga ni Azadi Ndayishimiye yambara mayo itandukanye ni yasanzwe yambara uko asanzwe ari umugardier wa equipe aja gukina nk'umusatirizi nimero 9 tubona Bumamuru gogwa isufra mu kibuga inatsindwa igitsindo kimwe kubusa ariko nubundi waraba amashusho canka amasura y'abantu tubonye mu kibuga sabo twari dusanzwe tumenyereye ni nabakinyi ubona ko baje kugira ngo nyene batabare equipe. Uyu munsi Patrick ntucibaza ngo ibibazo biri mu equipe ya Bumamuru bibazwe nde ibibazo biri muri equipe ya Bumamuru vyotorega umuti gute ivyo ni ibintu twagarutse k'inshuro nyinshi ariko ibi bintu bigezaha vyatanguye mu gitondo twumva ngo Shaka na waragiye apari yawe n'abagiye gukina match barabuze ibi biracakwiye kubazwa equipe gusa nivyo kubaza muri competition nivyo kubaza abafana baya ma equipe je nk'umuntu araba Primus League nabuza hano ngomba guklasa ikibazo boma muri fise eske uyu munsi ni equipe twosaba ngo abakinyi muze mwitange gusa mubeho vyonyene turabe ko se zishobora guhera ubuzima bukabandanya. Jewe novuga ikintu kimwe kuri equipe ya Bumamuru Football Club nivyo hari igihe kirekire giheze twumva ibibazo bigiye bitandukanye bivugwa muri Bumamuru Football Club byavugwa hanze bikavugwa mu bigiye bitandukanye ariko bigeze hahandi twumva twibaza ngo haracasigaye inkino zine tubona Bumamuru mu kibuga bakina canke turashobora kubona amaforfait n'abatangura gutegwa. Urukino rwa mbere bakinira kuri Stade Intwari rwaheruka imbere y'uru bari bakinye kuri Stade Intwari nabwo byari byagenze gutyo ariko sinza kari kabonetse baragaburira umwe ku wundi iriya match nabakina ko imwe muri quartier mu gisagara ca Bujumbura barindira umwe nabo atantrene bakoze nimwe barindira umwe no kuvuga bakorana muri quartier niho gucikira akacu umunsi bakakubwira bati ndaguha 200 uraza kuyarya barabakubita kanoti gaki baraza barakina match ndetse unaravye nuko bariko barakina warabona ko babuze nyene za ntunganyo zabo ya football yo baracayifise bamwe ubwo barakina match irahera taco bitwaye ariko aha ni hafi mu gisagara ca Bujumbura singigiteka urukino rwaje gukurikira bagiye gukina na Garage Express mbere kuja gukina nayo Bumamuru Football Club batanguye ubwa mbere na mbere kubura abakinyi barahamagarana kuko baririnda cyane forfait abakinyi bafise abakinyi bitanga cyane barahamagarana umwe ku wundi baratorana batora 13 baja mu gisagara ca Gitega ubwo liste nayimuhereje araza kwishira ko ndibaza nko ku ruhande nkaje iruhande yari yijya foto canke iruhande y'ifoto yindi nta kibazo araza kwishirako barahamagarana baratorana baja gukina urukino abakinyi 13 imbere ya Garage Express mu nkino zine gusa batsinzwe imvura y'ibitsinda bishika 17 Bumamuru
baratsindwa match ariko kandi nabonye mu minota nk'iya 50-60 gutyo nimba ntibeshe Baduni ihoreho agwana ko n'umunyezamu agira ikibazo aravunika arasohoka kubura umukinyi wo kuza gukinisha muri ekipe batuma umukinyi yitwaza di ndayishimiye kuja gukina mu busatirizi bwa ekipe ya Bumamuru kuri nimero 9 bigeze rero aho niho bigeze mumenyereza arabakune basubira abandi akaraba akavuga ngo Fiseyo Azadi Fiseyo Yahya nako Sadiki Yahya mwizamu yari Mohamed irankundiye ku ruhande rw'inyuma hariyo Brashar Ngabo ziza Kizigenza ari kumwe na Fabrice Ndagijimana King Ronaldo Marobe Baduni ihoreho Artire Nibikora Abdul Karim Hicu Burundi Ferdinand ndiho kubwayo Yahya ndayishimiye akabaho n'umusore yitwa Aderar igira neza ndetse na Christophe Ndayikengurukiye ku ntebe rero yari Azadi hakaba na Sadiki na Sadiki Yahya ibi rero bibaye canke iki kintu gishitse muri ekipe ya Bumamuru ni fact yerekana ivyo Bumamuru bariko barabamwe muri no misi muri no geno giyacu cy'u Burundi gitwa Primus League Burundi ni resulta y'utkudakosogwa canke kudakosora ku burongozi kwirengagiza ibibazo biri kubira muri ekipe ya Bumamuru Football Club umunsi wabaje ngo bibazwa nde bro ndagusigiye inka nakubwira ntuzokoresha umukozi kugira ngo uyahirire uyigaburire uyitunge nta kibazo hanyuma iyo nka canza nkasanga yishwe n'inzara ugacumbwira ngo boss we waretse kurungika amafaranga kugira ngo tuyigaburire canke umukozi ndamuhembe we waraho nk'umukozi wundi no bibazande no bibaza uriya mukozi wo hasi cyane bibaza umuntu nayisigiye no umuntu nayisigiye kuko ni umuntu wa mbere iyo nka yaraba kuruta abandi bantu bose muri ekipe ya Bumamuru Football Club bafise abayobozi bagiye batandukanye nivyo bari mu mice itandukanye kuko ekipe irinzigira abayobozi barenga 2 canke bashika 3 hari gihe umwe ashobora kubihagarika kubera impamvu izi nizi wundi agacabona yo kwigumura bigahera muri kano kanya abantu babibazwa ahanini canke abantu babazwa kino kintu directement n'abayobozi ba ekipe cyane le president uko bangana kose nibo babazwa kino kintu yaba ku muto yaba ku mukuru nibo babazwa kino kintu umuntu aramutswa ekipe umuntu afata ingingo za ekipe umuntu afise ekipe mu minwe niwe wa mbere abazwa kino kintu kuko nimba abakinyi bagize abantu badafungura kuri ekipe ifise aba president batatu nimba bigeze hahandi abakinyi bareka kuza gukina urukino canke bakaza kurukina kuko bavyipfuza cyangwa kubera izindi impamvu zabo ku giti cyabo umunsi nibaza ikibazo kimwe mbega abayobozi ba Bumamuru barafise ibintu vyotuma bitwarira aba bakinyi batariko barabakinira barafise ikintu boja kwerekana muri federation botanga nk'ikirego cotuma babwira Murangira Ramirez ngo garuka mu kibuga cotuma nde agaruka muri ino ekipe ya Bumamuru Football Club baragifise nimba bagifise kuki batitwara niyo mpamvu iyo ugerageje kuvyumviriza ushizemo logique kuza gusanga umuntu wa mbere abazwa kino kintu cyose cya ekipe ya Bumamuru n'umuyobozi wa club kuko abakinyi bo nimba batororokanye umwe kuri umwe bagahurira kuri kote bagafata urugendo bakaje Gitega si uko ari urukundo rw'amafaranga gusa ahubwo nuko ari urukundo gushaka gukina no kurangiza saison amahoro umuntu wenyene asigaye adafise cyangwa atari ko araplika cyangwa atari ko arakora akazi kiwe neza no muyobozi wa ekipe kubw'ivyo rero hari ibivugwa biduca mu matwi hirya no hino bivugwa nk'ikintu kimeze nka division cyangwa kudahuza hagati y'abayobozi ba ekipe ya Bumamuru Football Club kubijanye no kubaka projet za ekipe biriko bituma ukubaho kumugwi kugorana cyane kubwanje rero ibi bibazwa directement abayobozi nakuyemwe umwe ku wundi kuko wari we wese no muyobozi wa ekipe bibazwa abayobozi b'umugwi bananiwe no kwasira responsibility zo kurangiza saison bahagaze neza umumenyereza no umuntu aba yawe kaze na club nawe numwe mu bantu bakabaye bagirizwa resultat za ekipe canke bakabagirizwa inyubako zimwe za ekipe kuko
mu bigaragara nuko mu makrebe amwe yo mu Burundi abayobozi bivanye ngira ngo nuko baba barizore gatoya n'umugwi basanzwe batwara bashobora guha responsibility mu menyereza zo gusuma abakinyi bakamuhereza amafaranga bakamuhereza iki ubwa mbere na mbere abo bantu bose bari muri organisation ya Bumamuru Football Club nibo bishe iyi equipe kugeza kano kanya sumukinyi sabakinyi ni organisation ya equipe ya Bumamuru sumukinyi je nanje mbona ari organisation ya Bumamuru ahubwo no kubaza ngo eske bifiriye he ko bihindutse nka yanzoka yo munda bihindutse nka yanzoka yo munda twatangiye kumva equipe ko biriko biragorana iby'imishahara byahereye kumumenyereza twabonye abakinyi bagenda umwe mwaji Dubai uyundi aragurishwa mu meilleur bitere wabo twabonye equipe bose bari n'abameilleur bitere bujya ba equipe twabonye equipe hariho abakinyi batangura kugenda buya kigiye kiba ikimenyetso kitabesha ikindi twatanguye kumva ko ari gutungwa intoki ndani abakinyi boba barabaye rukiritarika amafaranga ntibayabaha sivyo mu nyuma hazamwo gahunda zuko badafungura neza bamwe baravuga bati muranguha ariko umwanya n'ikimenyetso kitabesha franchement parla urabona ko equipe igeze ahanyerera bijya n'ibintu byagiye bishikira ama equipe menshi harimo na Kayanza mu myaka iheze ukabona yuko mu misi ya nyuma match irahera umwe arataha mu muryango canke aragenda kwa se wabo canke aragenda kwa nyinabo ariko bakavuga bati kuko umukinyi impamvu je nibaza ko abigira nuko abavuga ati gukina d'abord ni plaisir apareyo ko harimo akazi gukina bigomba kuba harimo plaisir de umukinyi abavuga ati jewe singaragare ko ari jewe ndi mubi kuko inyuma ya Bumamuru uzokenera yindi equipe uzokinira yindi equipe uzokenera indi equipe nzokinira yindi equipe si impera za kariyeri zawe arahandi hanategezwa kurondera no kwerekana inyifata itameze neza byotuma abantu batanyishimira avuga ati reka rero nje gukina match ariko biriya biba bigaragaza yuko hariho abarambiwe kuko burya Patrick wone tumeze cyo kimwe iyo ikintu kitubaye ko kimwe je nshobora kubivamwo ariko wewe ukihangana abantu ntabwo burya abantu benshi ikintu tubuze no kwihangana so rero mbona ari equipe ya Bumamuru vraiment ikintu ciza nuko iyi sezo yohera ata ese mumenyereza rindi ya match mumenyereza niho yarari niko bimenyereza Josre bipfubusa niho kumwe n'abasanzwe bari kumwe nawe bose ko harimo entraîneur assist witwa Reverier Sabushimik hakaba umuresponsable wo mugwi witwa Charles Mugisha hakaba Emmanuel Mupenzi nawe n'umuresponsable w'umugwi hakaba umumenyereza w'abanyezamu Amidou Hassan hakaba Kitimana Serafe Bigirimana hakaba kandi witwa Idrissa Ninahazwe Abdira Nahimana bagira umuphysiothérapeute witwa Desire Bayengayenge hakaba na Jean Claude Habiyaremye bikana iyi equipe nimwe mu ma equipe ya mbere afise ntozenya nini staff nini afise staff nini ubwo staff ibaze bafise aba responsable ba equipe babiri bafise aba kit manager batatu bafise aba entraîneur bagera kuri batatu ndavuga umukuru umu assistant ndetse n'abanyezamu bafise umu physiothérapeute bafise usanzwe ajejwe ivy'ubuvuzi yitwa Jean Claude Habiyaremye numwe mu migwi ifise staff nini unaravye kwa Garage Express wabuza gusanga par exemple nka staff yarigizwe n'abantu batandatu gusa ni kit manager umwe umuganga umwe aba responsable ba equipe babiri n'aba entraîneur babiri jewe abantu bambere bagirizwa kino nabasanzwe bafise mu minwe ibikorwa vya equipe uko nta kintu na kimwe kibaho wasigurira nimba warubatse projet y'umugwi hanyuma iyo projet ikaba yindi yo kuja kugwana ngo twari gikombe ca championnat nivyico gikombe ntacu utahukanye canke ibiranse kubera ibibazo bigiye bitandukanye uhuye navyo ahantu Kayanza United yinanasi ikarangiza sezo wewe uri Bumamuru wananiwe kwagera wewe nzi abana wasokeye igihugu gatahukana amafaranga menshi kandi vuba cyane
rero biragoye cyane kumva ko ekipe nk'iyi ihagaze kuno bwa mbere na mbere ikigaragara nuko umuyobozi nta muyobozi acitaye canke yumva yogwanira inyungu za ekipe afise ubwo bushobozi bwo kumva yogwanira inyungu za ekipe muri kano kanya hari bisa naho bonyene ubwabo hagati yabo bafise ibitagenda neza biriko bituma batagomba kugwanira iyi ekipe hagati y'abayobozi bivuye hagati y'abayobozi biragoye Abdi ko novuga ngo mumenyereza niwe bwa mbere nagiriza kino kintu canke ngo numwagiriza ibintu byinshi ahubwo wowe niwo kwagirizwa n'ubwo buyobozi bwa bwitayeho iyo ekipe nimba ari ibintu atari kora neza nibo bonyine bo kumusuzuma kuko waracari ku kazi ariko arakora ariko aramenyereza match zitandukanye n'abakinyi nabo sibo kuko bariko barakina ama match abamaze gusohoka nabo nimba ekipe ifise ibyemezo vyerekana ko ari bari mu makosa nibitwarire turabe ubwo rero umuntu wa mbere abazwa kino kintu n'umuntu ari responsable w'ibikogwa vya ekipe ya Bumamuru Football Club. Yes, nivyo kuri ekipe ya Bumamuru nabonye abantu benshi bagiye baragaruka ku kantu ka Zadi ati vy'ukuri koko nyene yakinya nimero 9 rega turi ngaha muvandimwe ya Zadi Romance Alliance kuvyemera mpaka yiboneye isanamu nawe yayibonye ndatse mpaka yiboneye isanamu muvandimwe ya Zadi ndayishimiye kwaranyanyagira imbere akanyanyagira hajya yakoze ku mipira nkingahe ku ruharo ubwo ni gute twisanze muri nguyu yakaranyanya na 23 ziyo agira hagati mu kibuga tija Zadi ngiye kuri ta yabitangaje kabisa umupira uragoye cyane nuko ubona nka Tiboko twangore ko asatira kuri 9 muri Madrid ni desastre hariya Azadi na Tiboko bagomba kure hasi niyo mpamvu naje naravye unaravye nuko bahagarara mu kibuga basina nyene ne kuntu menga nese abantu babangutse cyane ngo ubone baterwa mu bijya by'abandi bafise akantu basangiye niyo mpamvu haciyanza mu bwa mbere na mbere zina gitwa Tiboko birinze bigera hano hantu nivyo byarigeze kuba hari mu mwaka uheze ya ekipe isinzwe ibitsindo ndwi na Musongati nimba atari 9 batsindwa na Tambwe Gurwara bivanye nuko hoho mugabo si umunyezamu yagiye gukina ahubwo n'umukinyi yaramasipiri bivanye nuko nyene bahuye n'ibibazo nabo nyene kwiyunguruza ku bintu bitameze neza nyene bakavuga batereka twanke gukina forfait umunyezamu jamo kibuga yagiye yagwaye nabonye rimwe na rimwe mu match zigistandukanye za Primus League rimwe na rimwe umunyezamu kazona muteretse kuri 9 ariko ibi byo byabaye muri Bumamuru Football Club bakinye 13 ni desastre kuri equipe nk'ikomeye byarigeze kuba kuri Kayanza United igihe bakwa gutwara igikombe barafise squad nto menga ndabibuka baza kuri stade ngo mafisa bakinye 12 12 umura plus umwe wenyine aje kwishusha ku munota wa 60 bavuga bati ko yinjiye hakavuna ikundi shadukina tudakwiye ukabona equipe ifise abakinye 12 nivyo byarigeze kuba muri championnat y'u Burundi ariko iyo birinze biba hahandi uko abakinyi barinze bava muri iyo club bamwe ngo ni kubera inzara kudafungura nabandi bariko baja ku kibuga gukina kubera ko ngira ngo bavuye mu makaritiye gufungura udufungurwa twabo bakegerana buhoro buhoro ugasanga birakunze bimaze kugera ahantu vraiment Bumamuru Football Club tubona ko equipe yatererana ubwo sinzi ko ari itegeko rihana umuntu yataye equipe muri Primus League yataye equipe nyeneyo canke nyeneyo yayitaye nuko nko kwita erega byatanguye buhoro buhoro kandi ari ibintu bigaragara none so iyo yiravye ubona idasa ni yatakaye ko iyi hari umuntu ayifise ubona biragoye kumenya ko yayitaye ariko canke se uburyo bwaramuheranye rega jewe igihe cyose sibyo igihe cyose imigwi yacu izoba yubakiye ku buryo bw'umuntu umwe canke babiri canke na batatu ni batatu niyo boba batanu aba bararenga umwe bro atari institution atari kigo biragoye ahantu bigoreye reka ndakubwira sahandi Patrick amafaranga n'uyafise yo yabureje canke yohomba canke erega arige na ka business kawe kaguka vuga uti ndayafise mugabo erega nta muntu afise amafaranga adakorera nibibaho hanyuma amasoko avamwe ayo mafaranga yoziba hanyuma Bibiliya nayo nyene iravuga kwe bayizera ngo rega ngo amafaranga ngo yo kwambara amababa akigurukira burya wewe nubona ufise amafaranga
hariho waboya avuye ku yundi urabona nkuba haryo yampa akacazi wanje kandi nanje negera imbere nkayatanga kumayerera ni nka gwarutse ya sa yawe rero niyo ubonye yatunze amafaranga sesere ko ari wayabuze uravyumva aho gwaguye kuza politiki ivuga ngo ce nk'ubunamye niyumvira uzi nka ekipe ya OBR uzi nka OBR ifise nka ekipe ahubwo vyaranze ntiwibuka yuko iryo tegeko ryaje ribikuramo yaje ribikora ikigo ca leta kitemerewe gushora amafaranga muri ntuze nyuma none se bazabitegwa ni kwa Mososhuga ntiwabibonye none se bazabitegwa ni yuko yari ifiswe na rijya shiramu rihingura isukari rya Sosuma ariko bakababwira bati itegeko nuko ibi bintu bitacemewe ko aya mashiramu ya leta afata amafaranga akayashora mu equipe canke muri ibi bintu nyene bindi bisanzwe kubera ikisi nuko nyene ni ku itegeko ryaje ako mu bindi bihugu turabona equipe za nkubu ari equipe ya basket muri Senegal itwa SD1 ni ya duwa rega sivyo gusa araba hirya mu babanyi b'abagande muri football ya ma institution yafisa ama equipe akomeye none erega muhereye institution ni yadahungabana oya ivyo Bumamuru vyo nibindi bindi nkubu umugambwe uri kubetegetse sende David yego iri yifse equipe uribaza iyo equipe ngene yo bikomeye uravyibaza ivyo bintu raba nka equipe ya OB equipe ya OB raba equipe ya B equipe ya Regideso equipe ya Limitere FC equipe ya Limitere we bagukura kwa abiri nanje abiri uribuka igihe baza badukata amafaranga ya VM pere bica bivana n'intuzanya umuntu yagira VM pere kozabona mu mukwe kwa 5 sivyo canke ubajije amayinite 5 fois ku munsi ati we warengereye tugukura ko 10 fata abantu bafise amayinite fata abantu bose bakoresha Limitere ese nabonye n'ibiciro vyaduze n'iki none se jese namambona amafaranga batwakagura ni kori oya urumva erega no kugira sindabitahura ariko fata bayagukura ko batatugishije inama kuko ari amafaranga ntimuharira arayaja muri equipe iyo equipe yo bikenya yo bitunze byo bari bitunze kanasina nibaza ikintu cyane amafaranga ikintu byofasha ivyo bintu ihagaze kuri Patrick ivyiwe yarasanzwe akora n'ivyanyiganyiga iyo equipe iragiye basi ikintu nabonye kigoye sinuko equipe yani baza ko ariko na Bumamuru vyagenze sinuko ibika umuntu ariko umuntu yatanga amafaranga kujya umuntu yatanze amafaranga ya recruitment mu ntango z'umwaka eske abuze amafaranga y'ibiharage koma akakanya ni organisation mu bisanzwe hanyuma ni organisation ibura hakabura n'ikintu kimeze nka projet basi kuvuga ngo Bumamuru barafiseho amafaranga azobafasha mu gihe bazoba bahuye n'ibibazo canke par exemple nka Frambody Sat canke Aigle Noir barafise amafaranga azobafasha mu gihe bazoba bahuye n'ikibazo kiri direct umuyobozi adashobora gushashoka kemura si kibazo cyuko gusa badatwarirwa muri organisation nivyo kuri organisation yo hashobora kuba ikibazo gito mugandi gihava gikora nkuko par exemple nka Rukinzo cha Burundi Sport Dynamic bashobora guhura n'ikibazo c'amafaranga mugandi gishobora gukora nk'ikibazo ca Budget Green ku buryo wumva abakinyi babuze nuko bahembwa babuze niki mugabo organisation yonyene niyo ya mbere ipfuye mu equipe agiye ando nimba umuyobozi ashobora gutanga 400 million mu ntango za saison akazitanga zose zigahera muri phase gusa nyuma phase retour ugasanga barabuze nuko bafungurira abakinyi urumva ko ni organisation bwa mbere na mbere yamanje gupfa yes nuko ivya Bumamuru vyo tuzobandanya turaba muri match zisigaye birogenda gute ariko nakubwire ko